Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Himwe Rudende ya Isange TV, isheni ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora abatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaye kaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, amakuru na cyane abayiriwe havugwa mu mihingo itandukanye ndetse no mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, iperereza, umutekano hagati y'akazi na muntu ndetse n'andi makuru yose aba avugwa mu kibano. Ndabaye kaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha na cyane akaba ari amakuru na cyane rero araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko umumenyesha makuru Habe uzwi ku mazina ya Dieudonné Niyukuri afashwe n'iperereza ry'u Burundi agaca ajanwa ubwo kandi yako yarari mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, agafatwa n'iperereza ry'u Burundi ariko byagizwemwo uruhara na Hajiyandi Alexis yari yigize umugenzi kuri we. Kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuye mu gacerere, avuga ko uwo umunyagihugu ndetse ngo n'abagenzi biwe boba bariko bararengana, agasaba abajejwe iperereza kubapfungura kandi byihuse. Nimuje kandi abaryango baba bapfunzwe bavuga ko batazi iyo baherereye ndetse bakaba banafise umutima uhagaze ko boba baragandaguwe. Ni ibintu kandi bishaboje cyane, aho basaba kuva mu gacerere bakagaragaza aho aba baryango cyangwa se aba bapfunzwe baba baherereye, bakavuga ko rero ibingibi ngo byakagombye kuba byarashizwe ko umuco. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye agasaba rero iperereza ry'u Burundi kuba rigize icyo rikoze kugira ngo rirekure uyu mumenyesha makuru ukorera ku muhora wa YouTube wa Chakenge TV yari asanzwe aba mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda kurekurwa. Turabigaruka ko ku buryo bw'idonido tuzero no kurabira hamwe bimwe mu byatumye uyu Habe cyangwa se Dieudonné Niyukuri apfungwa, turabe ibimwagirizwa cyane turaza kubibashikiriza mu kanya ku buryo bw'idonido. Naho mu yandi makuru, umunyapolitike Honorable Gatorwasa aratabariza abarundi, navyo mu kanya ku buryo bw'idonido turagaruka atubibashikiriza. Ayo makuru rero nandi yose ni mu kanya ku buryo bw'idonido, tugaruke tubibashikirize mu kanya. Ntimujye kurimonesha kuri yanyu mukona cyane Himwe Rudende ya Isange TV, ishene ibiriko erabashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero subire ndabahe ikaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido. Tugiye guhera ku bijanye n'ifatwa ry'umumenyesha makuru wakoreraga ku muhora wa YouTube Chakenge TV azwi ku mazina ya Dieudonné Niyukuri batazira Habe, yafashwe n'iperereza ry'u Burundi. Kuri ubu ngubu akaba hari mu gasho, ariko kuri ubu ngubu k'iperereza gusa we na bagenzi biwe bashika bane harimo n'umudereva w'umunyarwanda. Kuri ubu ngubu tukaba tutaramenya neza iyo baherereye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arasaba abajejwe iperereza ngo kurekura uyu umumenyesha makuru na cyane ngo ko atacaha kimwagira, agasaba rero abajejwe iperereza ngo gutunganiriza aba bantu bapfunzwe ngo bakarekurwa bivanye nuko ngo ataco bagirirwa. Uyu Dieudonné Niyukuri yakoreshaga urubuga rwa YouTube ndetse n'abandi bane bakaba barahagaritswe n'igendereza ry'u Burundi. Kwa 16 Nyakanga uyu mwaka niho Dieudonné Niyukuri azwi cyane mu Burundi, mu Barundi bakoresha cyane imbuga ya YouTube zinegura ubutegetsi ndetse n'abandi bane barimwo umudereva w'umunyarwanda boba ngo bapfungiwe mu kibanza cigendereza cibanga kuva kwa 28 Nyandagaro uyu mwaka. Ubwo amasoko mu miryango yabo ngo boba bahagaritswe baca banyuruzwa n'umugwi w'abarundi baba hanze y'igihugu cy'u Burundi n'impunzi z'abarundi barongowe n'uwitwa Hajayandi. Dieudonné Niyukuri n'abandi bantu bane boba ngo bahagaritswe banyuruzwa n'igendereza ry'u Burundi biciye muri urwo runani, ubwo amasoko mu miryango yabo ngo yafatiwe mu karere ngo gahana urubibe n'u Rwanda mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi.
abamufashe baradusabye amahera batwereka ko aca arekurwa biba ivy'ubusa, niko umwe mu muryango wiwe yabwiye imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Isange TV. Amezi make y'imbere y'ivyo, umwe mu bahoze ari umusirikare w'u Burundi aturuka mu karere ka Bubanza uburengero bw'u Burundi yari yigize umukunzi w'ibiganiro vya Dieudonné Niyukuri batazira Habe, yoba yamwumvishije ko Dieudonné Niyukuri ngo yomuherekeza mu Burundi ahejeje ngo kumuha amafaranga yo kumufasha mu gihe yaba mu Rwanda. Umuryango wiwe ntuzi neza icatumye agaruka ku butaka bw'u Burundi. Uwo aturuka mu karere ka Makamba mu ntara ya Burunga ubumanuko bw'u Burundi, Dieudonné Niyukuri yari yahunze igihugu muri 2015 mu ruhagarara rwakurikiye ikindi kiringo c'umuhisi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Yari kandi yahungiye muri Mozambique imbere yo kwimukira mu gihugu kibanyi c'u Rwanda muri 2024. Turasaba indongozi z'u Burundi gutangaza n'imiburiburi aho bapfungiwe, niko bisabwa n'umuvukanyi akoresha urubuga rwa YouTube abona ko ihagarikwa ryiwe ngo rifitaniye isano n'ibiganiro ndetse n'ubusesangura ivya CNDD-FDD nk'uko abishikiriza. Dieudonné Niyukuri batazira Habe arazwi cyane mu biganiro vyiwe bica ku murongo wa YouTube witwa Chakeng n'ivyo yakorana n'amaradiyo yo mu karere. Gushika ubu indongozi z'u Burundi ntiziramenyesha ibijanye nabo bahagaritswe. Uwo bavuganye yitwa Alexis Hajeyandi. Kubw'amasoko yacu hari abarundi benshi ngo bahunze uruhagarara rwo muri 2015 baba mu karere kuboba ngo barahagaritswe nako kagwi cane urwaruka canke abandi bantu bashobora kuba bafise amakuru mu mirwi yitwaje ibigwanisho. Gushika kuri uyu wa mbere aba bantu abo mu muryango w'abahagaritswe barashobora ngo kuvugana nawe biciye ku mbuga ku bamuhagaritse. Ihagarikwa ryiwe ryibutsa ingaruka ihagarikwa muri Nyandagaro 2022. Uwundi mumenyesha makuru w'umurundi yaba mu gihugu kibanyi c'u Rwanda acirirwa igihano cyo gupfungwa imyaka 10 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Floriane Irangabiye yarekuwe muri Nyandagaro 2024 inyuma y'ikigongwe c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero Evariste Ndayishimiye akaba asaba abafashe uyu mumenyesha makuru ngo kumurekura bivanye nuko atacaha na kimwe kimwagira. Naho mu yandi makuru mu Rugombo ikiziga giciwe umutwe catowe mu Rugombo, abanyagihugu basaba amatohoza yimbitse. Kuwa 19 Nyakanga uyu mwaka itorwa ry'ikiziga giciwe umutwe ku mutumba Gabiro Ruvyagira muri komine Cibitoke intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi ryatumye abantu bagira ubwoba bwishi, bigatuma ndetse abeshi basaba ko hoba amatohoza akomeye. Ikiziga kiriko kirabura caratowe kare mu gitondo cyo kuri uyu wa 19 ku mutumba Gabiro Ruvyagira zone Rugombo muri komine ya Cibitoke. Uwishwe ni umugabo atamenyekanye, yoba yishwe ku bunyamaswa aca atabwa muri iryo shamba. Kubw'amasoko mu gipolisi ico kiziga cari gifise ibimenyetso vyerekana ko yishwe nabi. Umuhogo wari wasatuwe, ikiziga kikaba cari cuzuye ivyatsi. Abakora amatohoza babona ko uwo mugabo yoba amaze indwi nyinshi yishwe baravye ukuntu amagufwa yariko arabora. Umwidondoro wiwe nturamenyekana, birashoboka ko izo nkozi z'ikibi zamwishe imbere yo kumuta muri iryo shamba. Nta kintu na kimwe kiboneka twofatira ko keretse ko izosi twarisanze ritandukanye n'igitumbatumba.
ni ubwicanyi butagira izina niko vyemejwe n'umwe mu bapolisi atashatse kwidondora. Ubwo bwicanyi kandi bwatumye haba ubwoba mu banyagihugu, benshi muri bo ngo babona ko ushobora kuba ari ubwicanyi bwateguwe, bagasaba amatohoza yimbitse kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi bw'agahomerabunwa bamenyekane. Muzanteri wa komine Cibitoke Eloge Bajeneza yamenyesheje itorwa ry'ico kiziga, akamenyesha ko igipolisi catanguye amatohoza. Yategetse mbere ko ico kiziga gihambwa mu kurindira ko ubutungane bufata mu minwe y'iyo dosiye. Akarere ka Cibitoke gahana urubibe na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kama katowemo ibiziga. Rimwe na rimwe ivyo biziga bica bihambwa atamatohoza abaye, umugenzo wiyamirizwa n'abaharanira agateka akazina muntu mu Burundi ndetse no mu makungu. Reka tunyarukire mu yandi makuru na cane mu yajanye na politiki ingaha mu Burundi. Turabira hamwe ibiriko birahavugwa na cane kuwahoze ari mu mugambwe CNL Honorable Agathon Rwasa. Munyapolitike Honorable Agathon Rwasa aratabariza abarundi. Munyapolitike Honorable Agathon Rwasa yumvikanye atabariza abarundi, aho ashinja Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'agatsiko ke k'abasendede FDD kuba ngo bakomeje kubabera umutwaro, aho ngo kubabera isoko y'ibisubizo by'ibibazo bafite. Ibi Honorable Agathon Rwasa yabivugiye mu kiganiro cari categuwe n'ishirahamwe rirwanya ruswa, ikimenyane n'akarenganyo Parseme kuri uyu wa 15 Nyakanga uyu mwaka i Bujumbura, mu rwego rwo kurabira hamwe urwego demokarasi iriho mu Burundi. Uyu munyapolitike yavuze kandi ko hageze ko Generali Evariste Ndayishimiye batazira neva ndetse na leta yiwe ngo bariko bakomeza kubesha uko mu Burundi hari demokarasi, ngo mu gihe ijwi ry'umuturage ngo ritahabwa agaciro. Zimwe mu ngingo Agathon Rwasa ubarizwa mu mugambwe CNL yashingiye ko ngo harimwo kuba leta y'u Burundi ikomeje kwibasira buri wese ugerageza kuvuga ko mu Burundi hari ikibazo c'ibikomoka c'igitoro, aho ngahita yitwa umwasi w'igihugu. Yagize ati uyu munsi mwese muzi ikibazo kitwugarije ngaha mu Burundi c'igitoro, kandi kitugira ko ingaruka twese abanyagihugu b'u Burundi. Nyamara uramutse ukivuze witwa ko uri umwasi w'u Burundi. Demokarasi idashobora kuduha ijwi idashobora guha ijwi umunyagihugu ntiba ari demokarasi. Simbona kandi ukungene Perezida Evariste Ndayishimiye adatahura ibibazo bihanze abarundi. Honorable Agathon Rwasa kandi yanenze Generali Evariste Ndayishimiye batazira neva ndetse na leta ye ngo kuba ishiraho inzego ngo z'ubuyobozi nk'agakingirizo, ngo kuko usanga nta cemezo na kimwe ngo zigiramo uruhara, ngo ko ivyemezo ngo bifatwa n'agatsiko gato ngo k'abasendede FDD kandi ngo kakabifata mu nyungu bwite z'abakagize gusa, aho gutunganiriza abanyagihugu muri rusange. Honorable Agathon Rwasa avuga kandi ko uramutse ugiye ngo no kuraba ingingo zishingirwa ko ngo hashirwaho izo ngirwa nzego z'ubuyobozi, usanga ngo harimwo amanyanga akomeye, aho we ngo avuga ko ico gihe nta kamaro ngo zigirira abenegihugu. Agasaba rero leta ya Perezida Generali Evariste Ndayishimiye guhindura ingendo igatunganiriza abanyagihugu b'u Burundi. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro tweko turabashikiriza ku isaha twe dusozera ngaha tuza gusubira mu makuru araza kubageza ko gusa umuntu wawe gusa gufyonda suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tujye tubana amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba dushikiriza kuri nomonesha kuri yanyu mukora cyane ngero ya Isange TV isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka ntire yambu abariko badukurikira muri mu ncungararo igize igihugu cyacu Burundi, abari mu bihugu bibanyi, abari mu makungu ya kuri mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Reka tudusozera amakuru yacu ngaha kuri isaha tuza gusubira mu makuru araza
araza kubagezweho gusa amakuru yacu yo nagasaga turabashimiye.